Wewe wifuza ni waza amashure kuzobika? Muganga. Wifuza kuzobika? Nanje n'ubuganga. Prestation. Akantu kariyo muze kukakira uko nyene muze kugashima. Ntabwo ari ibintu bya hatari ariko n'umutima w'urukundo tu kugira abarundi dukundane. Ndashimiye KP bona yatwiyumviriye ko amashuri ni menshi ari ngaha mugakwa mwiyumviriye mukaza kuri ishure. Reka tubaramutse tuvuga ati bwake canke mwiriwe bivanye naho muherereye canke n'amasaha muriko mukurikiranira ko indomonesha kure tujuru ni KP1 imbuto itewe n'iyimera urukundo mu bantu. Murabona ko turi kumwe n'abana b'abakobwa ngaha bameze neza bashajije bambaye udupira twiza turaryoshe kuraba. Kubw'ibyo reka babaramutse dutangurane n'ikiganiro cacu mwumva ivyari byo nabo mubazi. Reka kubw'ibyo tubaramutse umeze neza. Ego. Wewe witwa nde? Nitwa Ayinkamiye Dondiela. Nkaba niga mu mwaka w'icenda hano kuri Saint François d'Assise. Intara ya Gitega, commune Gitega. Hano ni muri quartier Magarama. Ego. Hama namwe mwitwa bande? Nitwa Hayimana Gladys. Nkaba niga w'icyeme aha ku ishure rya Saint François. Nkaba mva aha bari quartier Magarama. Mbega we watanguye kwiga ryari? Umwaka watanguye kwigamwo utanguye uwa mbere. Watanguye uwa mbere cyangwa watanguye maternelle? Je natanguye maternelle. Niga zibiri aha kuri Rape muri quartier Magarama nyene. Hama canza mu wa mbere hano kuri Saint François d'Assise hari 2017. Ego. Hari mu mwaka uyo watanguye? Umwaka wa mbere muri 2017 niho natangura uwa mbere hano kuri Saint François. Gardienne hari muri 2015. Kuri Rape nyene. Nawe watanguye kwiga ryari? Natanguye 2017 nahereye mu wa mbere nta maternelle nize ngaha kuri Saint François nyene. Byarakoroheye uri kuriga kugirogere mu mwaka w'icenda? Vyaryoshye gusa nyene niko ari kwataneza harimo akantu ko kugorana nyine murabizi. Rimwe hari igihe usanga utuvyumva neza ugasanga ari nk'icigwa kikugora. Nivyo naje rero vyarambako. Ego. Mwebwe babaduhaye bavuga ko ari mwe mwabaye abambere muri iki gice ca gatatu. Mbega ahantu hose wagiye uraca mu ishure waba uwa mbere? Oya. Sinatanguye kuba uwa mbere 4e ico gihe hari muri 2e trimestre kugeza n'ubu biba nari nkiriko nyene ku wa mbere. Uva mu wa kane gushika n'ubu ubu wa mbere? Yego. Wewe kubwawe uraba uwa mbere kandi urabona n'ubu wa nyuma. Wewe baza kugira umuntu abu wa nyuma haba habaye iki? Bwa mbere ico nico urinze ugera nka Nyeshure ubuze ubwenge. Hari igihe rero ubu wa nyuma kuri negligence yiwawe. Canke naho ugasanga nyene ni kudatahura nyene hari igihe ugera mu ishure bikakugora. Yego. We nkawe kugira ubu wa mbere akantu ukunda gukoresha akajede ukoresha kugira ubu wa mbere mu ishure nakahe? Ikintu ca mbere nkoresha iyo mwigisha ariko aravuga ndumviriza cyane ndindi bisamaza hamashitse muhira nkasubiramwo nkumva yo dufise akabazo iryo umunsi hoho ndaniza ko nyene niga nitegurira ico kibazo. Yego. Wewe baduhaye ubu wa mbere. Wewe watanguye kuba wa mbere mu wakangu ubaye wa mbere uno mwaka canke wahoze ubu wa mbere? Mbaye wa mbere uno mwaka. Wiga mu 8. Wahora ubu mu wakangahe? Wa kabiri canke wa gatatu. Kuva mu wakangahe uba utarenza aba mu ba gatatu nahahe wageze kuba kure cyane mu mashure wagiye wiga? Mu wa kane. Mu wa kane wabaye wakangahe? Wa 30. Mwari abana bangahe? Sindabibuka. Byari byagenze gute kugira ngo ubu wa 30? Wahora ubu wakangahe kugira uje mu wa 30? Mu wa kane vyarangora nyene narafyina kandi cyane. Wafyina bigenze gute nigiki caba cyagusamaje? Keshi na keshi ibintu vyo kwiga si vyanjamwo nishinga gukina nyene vyagenduka nyene. Akantu kakujemo hagati musubira kuvuga ati reka nsubire kuba mu bibanza bitatu vya mbere canke bibiri vya mbere we byaciye bikuza mu gute byagenze gute?
nabonye umusi turi kw'ishure twaje guprokama twiga mu wa kane barahamagara mbona bageze mu wa 30 ntariyumva rero ntashe numva mbaye wa 30 ca ndihanura ca mvuga ubu nuko uzandiga nanje nkamagwa mu nimero za mbere. Wewe ufata umwanya ungana gute wo kwiga ugeze muhira umwanya ufata ubungana gute? Umwanya ufata Amasahu ya programa gute yo kwiga? ni mutoyi cyane sinovuga ngo ndiga vya hatari gose oya je niga nk'isaha cyangwa amasaha 2 mba mpejeje. Ikayi uyisubiramo kangahe? Keshi na keshi je muhira niga gake ndiko ndaza kw'ishure mu nzira niho niga kenshi niho nza ndiga ndi muhiramba bwasubiremwo vyonyene. Ico gihe waba uwanyuma ntiwagenda uriga ugiye kw'ishure cankwe ntiwaronka akanya ko kwiga? Oya ndi muri primaire je oya siniga gose kwe nigira hanyene kw'ishure nkataha nize bikaba biheze. Wewe ufata umwanya ungana gute muhira wo kwiga akanya ufata ko kwiga kugira ushobore kuba uwa mbere? Je nko kwijanye n'umwanya fata nkarya ku kagoroba nyene niho je nkunze kwiga. Yego. Ikayi uyisubiramo kangahe? Aba ari umwanya nyene wo ku mugoroba canke naho nkarya bavuze ati dufise interrogation harya dusohotse ndashobora guca niyibutsa nkazingurura niwo mwanya je niga. Yego. Nakahe kajambo wobwira nk'abana baba banyuma mw'ishure bigora ugasanga byabagoye ugasanga badubura kenshi ugasanga baragora imiryango babarihira amahera menshi ugasanga barabagaburira muhira mugabo ugasanga baba banyuma ugasanga kenshi mu muryango n'umuryango ntushobora gutera imbere kubera ni nk'ugufasha igikuri uravyumva? Yego. Cico ndababwiye ubwa mbere na mbere nibiyumve ko nabo nyene baciye ubwenge twese turangana hano twisi Imana yaturemanye ubwenge nkuko turi abana b'abantu kandi ikindi naco bazi barakurikira umunyabwenge mbere akurikira myigisha kuko utahura n'ubwoza kuboroka ibintu udatahura navyo nyene ntivyoroshe. Icambere no gutahura umyigisha nyimba ageze ahantu ukamubwira utumva ukamubwira ati banzu hari iki niko ahantu ugeze je sindatahura ubwo niko bwomenye bwa mbere hanyuma ikindi naco bakiha umwanya abonye no gusubiramo kuko ari abana usanga abana b'abadolescents benshi usanga bitaho ibindi bintu ugasanga agiye mu bindi vyabo kwiga ntaba kibihaye umwanya. Ora kimwe cyose rego n'umwanya wacu akarondera n'umwanya akaja muri ivyo vyiwe akarondera n'umwanya wo kwiga. Je nce ndababwiye. Nawe kubgawe wumva bo bahanura iki abanyeshuri usanga baba banyuma mw'ishuri ugasanga ntibagerageza? Jewe ico no bahanura nuko bo kwigora nabo nyene ivyo batumva abavyumva bakaza barabasigurira kenshi na kenshi bibagora bakegera abo bumva bitabagora bakabafasha nabonye bakihanura bakaza bararondera umwanya wo kwiga. Aha wavuye ugacuza ngaha ari he? Na hamwe je natanguriye ahanyene nubu ndahanyene. We waje ngaho uvuye? Cinandi nari mvuye nari nanjanye nje mu wa mbere gusa nyene maternelle nari nayiza kuri rape. Yego. Nakahe akajambo umwigisha yavuze kakuryoheye kagufashije uzogendera ko imyaka yose uzoguma wibuka ni wava ngaha kuravuyeho wiga mu 9? Umwigisha wibuka akajambo yakubwiye uzogendera ko kakagufasha mu buzima bwawe naho uzoba warahejeje kw'ishuri? Reka niyumvire. Kantu wibuka? Haje gusa uko nabona hano kw'ishure abigisha bose bagenda baguha impanuro ati genza uku nimuze murubaha kubera n'adolescents benshi barakunze uko babwiye nk'ikintu bo bagaca basumye ngo dufise ukundi kuntu twe twumva ibintu vy'iwacu. Rero jico mvuga ati reka kuba mwigira ubuntu bw'uburara cyane we kurikira inyigisho z'abadukuriye nizo nakurikira nyene baratwigisha cyane kubaha baratwigisha nyene kuzurironde mva nyene kwiyungunganya mu buzima bw'iwanyu naho naciye mvuga ati bwa wundi ikintu cyose n'umwanya wacu. Ego nko muhira urashobora kuvuga ati reka fata umwanya samare gatoyi gusa ntiwibagire ko kwiga navyo nyene bikenewe kuko
akazi kacu hano kw'ishure ni ukuza kwiga, si ukuza gutera inkuru, kuza kurondera abagenzi. Icatuzanya ahanini ni ukwiga. Rero ico kintu co kwiga uguma ugishira imbere, mu vyo wiyumvira vyose ntucibagire. Je nico nagumye ngenderako. Turatanga amanota kwijana ku baprofeseri bakwigishije. Abaprofeseri bakwigisha ivyigwa bakwigishije, umuprofeseri kwijana woha nka 90 mu vyigwa yakwigishije, n'umwigisha yakwigishije icigwa ikihe? Baje gusa kweco nabonye abigisha ngaha atandukanye no kwandi mashuri, kuko n'abantu kweri bamenyesha baragutahuza, nta mwigisha wobaza ikintu ngo ntakigusigurire. Haba hariho uwa mbere n'uwanyuma, nkuko namwe hari uwanyuma n'uwa mbere, kandi hariho abo usanga uvuga ati je uno muntu vraiment kwijana ndamuhaye 100%. Baje ko yabigisha ngaha nta numwe twahubanye, bose ubahaye 100%. Ego. Urakoze cyane. Wewe ahantu umaze gushika ngaha, akajambo kagufashije umwigisha yavuze kagufashije uzogendera koko bari nk'akana? Amajambo ni menshi sinoronka mvuga, gusa keshi na keshi barakunda kuduhanura katubwira tugira indero, dushitse muri twumvira abavyeyi, dukora ibikorwa batubwiye, nabonye tubumvire kandi dukore ibibashimisha. Akantu ka umwigisha yari karakwigisha mu ishuri akavuga cutwenga naka yakweri nako noba nibuka. Uva winjiye mu ishuri rero ntiwigeze utwenga? Naratwenze gusa vyinshi ntavyo ncibuka. Kamwe gusa wibuka yavuze umwigisha ugaca utwenga mukaryoherwa, ishure mugatwengera riyo? Aya kweri nta nakamwe nibuka. Ukunda kubatwenza mu ishure n'uyu umwigisha yigisha iki? Kirundi. Vuga rero ako kajambo kamwe yabavuze mu gatwe. Aya bari karaduha impanuro tugasha tugiramwo kesha abari mu bitwengeje n'ibidatwengeje. Wakajambo yavuze umwigisha ugatwenga naka? Oya yasinye ni ikintu cyo gutwenga biramwigisha bivaye n'ishigwa ari karigisha, hari gihuza wumva akanungira kinshi bijanye n'ico kigo atiko turiga, ugasanga janye mwonyene nk'inkuru, ugasanga nyine turatwenza sangi. Vuga kamwe gusa mwako. Mbe umwigisha akunda kubatwenza cyane mwe mu ishuri wanyu n'uyu yigisha iki? Harimwo wigisha sciences humaines n'uwigisha Kirundi nyene we yigisha bo. Hego. Umutima wabonanye directeur wawe, gira akajambo ushimye umushimire kugira nyene. Nyamba mubonanye umutima w'urukundo, nyamba utamubonanye umutima w'urukundo, gira akajambo uvuze kuri we. Ico novuga directeur ngaha ni umuntu w'umutima myiza, nta kintu ambwira gukorere ngo ntagukorere, kandi naco no kwigisha kweri yigisha neza, arasigura. Hego. Gira akajambo nawe ugiye uvuze ku muyobozi wawe, umwankadirere wakwankadira ngaha kw'ishuri. Akajambo novuga no kumushimira, tuyobora neza, twigisha indero nziza, kandi n'umuyobozi mwiza, nta kintu bamusaba reka kugigukorera. Reka tubashimire. Murakoze. Reka tubashimire. Murakoze. Kandi felicitation ko mwabaye abambere. Merci. Nizere ko uzorinda urangiza amashuri ya university ukayiheza ubu wambere. Nanje nivyo nipfuza. Nawe nizere ko na university uzorinda uyiheza ubu wambere. Merci. Reka ro tubahe akantu k'akabahasha twabazaniye ko kubashimira, kubafelicita. Iyi TV bahaye felicitation uyisanga kuri YouTube, wandika urudome KP1. Urudome KP1. Ucubona kino kiganiro muze mugikurikirane, muze mugihe partage n'abandi kugira zino mpanuro mutanze zize zibone benshi. Uzobikora? Yego tuzobikora cyane. Nawe uzobikora? Tuzobikora. Murakoze cyane. Felicitation. Akantu kariyo muze kukakira uko nyene, muze kugashima. Ntabwo ari ibintu bya hatari, ariko n'umutima w'urukundo tu kugira abarundi dukundane kandi duterane intege n'abandi banyeshure babone ko by'ukuri bumve nabo bokora. Shimira rero hariya umuntu yashoboye gutuma aguha kono kantu, umushimire bamwita KP1. Ndashimiye KP1 aduhaye kano gashimwe, shimira niyo TV yabarungitse bayita KP1. Iyo TV yitwa KP1 ndayishimiye cyane, kandi izobikorere n'abandi atari twe twenyene. Yego. Nawe gira akajambo ushima. Ndashimiye KP hariya.
ndashimiye KP kubona yatwiyumviriye ko amashuri ari menshi ari ngaha mugakora mwiyumvire mukaza kuri ishure ivyo byose ndabishima nkabashimana iyi TV PPE inde KPE kubona mwatwiyumviriye mukaza ngaha murakoze. Reka dushimire mwebwe mwese mwadukurikiranye mvuga ati mu rukundo mu bantu mukundane mugire motivation. Burya iki ni ikintu gitera intege cyane ku barundi mu gikore mutera intege abana banyu nejo bundi ni mwatwikora ko tuzoshika ku mashure kugira ngo vy'ukuri abantu bose babone akarorero keza ko gutera intege ibibondo byanyu bitahengeshanya mu kwiga kandi ari kazoza ku Burundi. Kubw'ibyo turangiza kino giganiro cacu kanyuma we wipfuza ni waheza amashure kuzobika Muganga wipfuza kuzobika nanje n'ubuganga. Mwakoze cyane abaganga mwarahezagiwe murumva ko abantu dufise amagara meza. Merci beaucoup. Thank you.